iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ninjye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'umutwe uyirwanya wa M23 bazahurira mu biganiro i Rwanda mu murwa mukuru wa Angola mu cyumweru gitaha. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urariga inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo M23 kwibasira abanyamakuru n'impirimbanyi za societe civile. Abanyekongo bahungiye mu Burundi bari bamaze iminsi mu nkambi y'agateganyo mu murwa mukuru w'intara ya Cibitoke bagiye kwimurwa. Zizohindurirwa ikibanza zungurizwe muri site ya Musenyi iri mu ntara ya Rutana mu ntumbero yo kubahiriza amategeko mpuzamakungu Burundi bwagize ko igikumu. Martin Interetse, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi, ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, Presidence ya Angola yatangaje ko yiteguye kwakira ibiganiro hagati y'intumwa za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe uyirwanya wa M23 mu cyumweru gitaha ku itariki ya 18 z'uku kwezi. Bizaba bibaye ubwa mbere leta ya Kongo yemeye kujya mu biganiro imbona nkubone n'inyeshyamba ziyirwanya. Ibiganiro byagiye bitumizwa na Angola mbere byigeze bishobora guhagarika intambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri uyu wa kabiri, President Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo yari Rwanda muri Angola mu biganiro na mugenzi we Joao Gonçalves Lourenço. Nyuma y'ibyo biganiro, Presidence ya Angola yahise itangaza ko icyo gihugu cyemeye guhuza Kongo n'abarwanyi ba M23. Kuri uyu wa gatatu, ibyo biro byasohoye itangazo rigira riti: dukurikije intambwe zafashwe n'ubuhuza bwa Angola, intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 zizatangira ibiganiro by'amahoro guhera ku itariki ya 18 mu mujyi wa Rwanda. Nibutse ko kenshi President Tshisekedi yavuze ko atazigera agirana ibiganiro na M23, umutwe avuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda. U Rwanda rwakomeje guhakana ko rushyigikiye M23. Kuva mu kwezi kwa mbere, uwo mutwe umaze kwigarurira uduce twinshi mu burasirazuba bwa Kongo turimo imijyi ya Goma na Bukavu. Leta ya Kongo ivuga ko kuva mu kwezi kwa mbere intambara mu burasirazuba bwa Kongo imaze guhitana abantu 7,000, n'umubare ariko utaremezwa n'impande zidafite aho zibogamiye. Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika, tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urashinja umutwe w'inyeshyamba wa M23 n'ihuriro AFC Alliance Fleuve Congo bafatanije kwibasira no gutoteza abanyamakuru, abawunenga n'impirimbanyi za societe civile. Abaregwa barabihakana. Tim Harris ishimwe. Ibirego bya Human Rights Watch kuri AFC M23 bikubiye mu itangazo uyu muryango washyize ahagaragara kuri uyu wa gatatu. Uyu muryango uvuga ko ibyo byatangiye nyuma yaho izi nyeshyamba zifatiye umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ukavuga ko mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo aho M23 igenzura, abarwanyi b'uyu mutwe bagiye batera ingo z'abagize societe civile n'abanyamakuru bakabakangisha kubica no kubihumuraho. Ibyo Human Rights Watch ivuga ko bibangamiye ubwigenge bw'itangazamakuru n'imikorere y'imiryango ya societe civile.
uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu uravuga ko inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda zagiye zifunga abayobozi ba societe civile ndetse zikica bamwe mu mpirimbanyi zabaga zafashe nta kuzigeza mu butabera. Clementine Montjoy, umushakashatsi mukuru w'uyu muryango ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari, yagize ati gushyiraho ingamba zo kugarura ibintu mu buryo mu mujyi wa Goma na Bukavu yafashwe na M23 bisobanuye kureka abanyamakuru n'impirimbanyi za societe civile bagakora akazi kabo nta gushyirwaho iterabwoba, nta gukorerwa urugomo cyangwa amabi arenze nayo. Uwo muryango uvuga ko ufite amakuru yizewe ahamya ko impirimbanyi z'uburenganzira zirenga 200 zasabye ubufasha bwo kurindirwa umutekano kuvaho M23 ifatiye imijyi ya Goma na Bukavu. Human Rights Watch kandi ivuga ko kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka yabajije impirimbanyi z'abanyekongo ndetse n'abanyamakuru b'abanyekongo n'ab'abanyamahanga mu mujyi wa Goma, Kinshasa na Bujumbura kuri iki kibazo. Ivuga ko yanigenzuriye n'amajwi yafashwe n'abahamagawe kuri telefoni n'izi nyeshyamba, ubutumwa bwanditse n'ubwo mu buryo bw'amashusho, cyo kimwe n'imbwirwaruhamwe zagiye zivugwa n'abategetsi ba AFC M23. Ibyo byose ikavuga ko bikubiyemo kwibasira no gutera ubwoba abanyamakuru n'impirimbanyi z'uburenganzira. Uyu muryango ukagira uti abategetsi ba M23 na AFC cyo kimwe na guverinoma y'u Rwanda bagomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abari mu kaga mu turere bagenzura. Bagomba kandi kureka impirimbanyi za societe civile n'abanyamakuru bagakora akazi kabo bisanzuye, kiretse gusa ku mpamvu zikomeye z'umutekano. Bagomba kandi kuryoza abarwanyi babo bakoze amabi. Uretse impirimbanyi n'abanyamakuru, Human Rights Watch ivuga ko nyuma y'ifatwa rya Goma na M23 n'ingabo z'u Rwanda ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere, abarwanyi ba M23 bagiye bahohotera abaturage bakekaga gushyigikira ingabo za leta nabo bafatanya, bamwe izi nyeshyamba zikanabica abandi zikabasahura. Umwe mu batuye Goma waganiriye n'uwo muryango yawubwiye ko abarwanyi ba M23 bamusanze iwe bakamukubita bamushinja gufasha abanzi babo kwica inshuti zabo ku rugamba. Uyu yagize ati biriwe bampondagura inkoni mu mugongo, ubu simbasha kugenda, baranteye barankubita banasahura inzu yanjye. Mu ngero z'impirimbanyi z'uburenganzira, Human Rights Watch ivuga ko zishwe na M23 harimo n'umuririmbyi akaba n'impirimbanyi Denife Katembo Vinywasiki wamenyekanye ku kazina ka Delika Idengo. Uyu Human Rights Watch ivuga ko yarasiwe iwimuhira ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kabiri ahantu biboneka ko nta mirwano yahaberaga. Uyu muryango ukavuga ko nyuma yaho ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa kabiri, Lawrence Kanyuka uvugira M23 yashinje Idengo kuba mu muryango w'urubyiruko rw'impirimbanyi ziharanira impinduka Lucha, ndetse abwira Human Rights Watch ko yarashwe kuko yari yambaye imyambaro ya gisirikare. Uwo muryango ukomeza uvuga ko umwe mu isoko zidafite aho zibogamiye yamubwiye ko abarwanyi ba M23 ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kabiri bishe Pierre Katema Byamungu, impirimbanyi yo mu muryango Ruca, hamwe n'abandi bagabo 4 muri teritwari ya Karehe. Uwaganiriye nawo yavuze ko Byamungu n'abasore 7 barimo abayobozi b'urubyiruko muri ako gace bategetswe na M23 gutwara inkomere n'imirambo y'abarwanyi b'uwo mutwe babajyana mu gace ka Buziru. Babagejejeyo, iyo soko ivuga ko abarwanyi ba M23 bashinje Byamungu n'abandi basore 4 kuba mu mutwe wa Wazalendo, hanyuma barabica. Muri raporo yawo yasohotse kuri uyu wa gatatu, Human Rights Watch ivuga ko impande zose ziri mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, yaba u Rwanda na M23, Kongo ndetse n'abo bafatanya, bose barebwa n'amategeko mpuzamahanga arengera abari mu kaga cyangwa se amategeko agenga intambara. Uyu muryango ugasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ibihugu biwugize n'izindi guverinoma bireba gufatira bwangu ibindi bihano umutwe wa M23 n'abategetsi bakuru b'u Rwanda n'aba Kongo bagize uruhare muri ibi byaha bikomeye. Ihuriro AFC n'umutwe wa M23 ariko mu itangazo basohoye bahakanye bivuye inyuma ibi birego bya Human Rights Watch. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23 muri iri tangazo yavuze ko iri tangazo ari uburyo bwo gukwiza impuha, kuyobya rubanda mu gukorera inyungu z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yagize ati umuryango wacu ntiwigeze uta muri yombi, utera ubwoba cyangwa ngo utoteze umunyamakuru n'umwe cyangwa impirimbanyi.
dusabye Human Rights Watch gutanga ibimenyetso bifatika bihamya ibyo ivuga. Uyu muvugizi wa M23 yavuze ko hashingiwe ku mubano uzwi neza Human Rights Watch ifitanye na leta ya Kinshasa, ukuri kw'ibyo utangaza gushidikanywaho cyane. Ati turamagana twivuye inyuma ikoreshwa nabi ry'ijambo uyu muryango ufite mu guhindanya isura y'umuryango wacu. Turahamagarira abaturage n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kwamagana iyi raporo ibogamye. Inshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi murashobora kubikurikirana biciye ku rubuga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya. Ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu cyangwa kuri web yacu wa3radio-yacu.com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize. Mu rubuga rwa WhatsApp y'Ijwi ry'Amerika usoma amakuru gusa, nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo. Vyumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Turabizera nk'uko mutwizera. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abanyekongo barenga 1,800 ku bihumbi 43 bari mu nkambi y'impunzi y'agateganyo mu murwa mukuru w'intara Cibitoke mu Burundi bemeye kwimurirwa kure y'umupaka w'igihugu cyabo, abandi ntibabishaka. Inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Abo bakongomani bahungiye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kuva ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwa kabiri guheze, ntibariko baratahura ingene batariko bararoswa iby'impunzi zitegekanirijwe. Bakababazwa n'ingene kuva bashitse mu buhungiro bafungurirwa rimwe ku munsi. Sasa na moyo mwezi yenye tutafunga hapa hatuyapokeaka hata kitu kimoya. Kuva dushika ngaha haraheze hafi ukwezi ntiturahabwa imfashanyo, duhabwa ibifungurwa bitetse gusa. Ibyo nabyo ntibikwiye, twifuza guhabwa ibyategekanijwe kugira ngo umwe wese yitunganye uko abishaka. Iyo imvura iguye turanyagirwa, na cane cane abatararonswa amahema. Abayaronse nabo bahawe mato adakwiye umuryango. Ikindi izo mpunzi z'abakongomani zigira zikwiza ukwezi mu rugombo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke zishikiriza n'ingorane zo kwivuza. Zivuga ko abajejwe kubabungabungira amagara bakora ikiringo gito ku munsi. Bagira bati kunaonekana shida mbalimbali, kati ya hizo shida tunajikuta. Turashima ko twubakiwe ivuriro kandi rya kijambere, ariko haragahazi kuko abakora kuri iryo vuriro bakira abantu kuva isaha 4 gushika isaha 9. Aho rero abakikwa n'amagara mu masaha y'ijoro nk'abakenyezi bashaka kwibaruka bica bibagora. Afika asubuhi saa 4 hiyo ni matatizo. Eka n'abakiriwe ahitwa Makombe muri komine n'intara ya Rumonge bagera ku 1380 nabo nyene basaba kuronswa ifashanyo zikwiye, bakavuga ko bahabwa intica ntikize. Ibyo biruko mu gihe kuva izo mpunzi zitanguye gushika ku butaka bw'u Burundi zihunga intambara, leta ya Gitega yabakiriye ibicishije mu bushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano, yari yemeye gufasha abo babanyi bari mu bihe bitoroshe. Yamara umushikiranganje Martin Teretse yari yatangaje ko izo mpunzi zategerezwa kwigizwa kure y'igihugu zahunze zivamwo mu ntumbero yo gucungera umutekano wazo hisunzwe amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Ibikorwa bikurikira birategekanijwe. Ubwa mbere, guhindura ikibanza bisigura ko impunzi za vuba, kuvuga guhera mu ntango z'umwaka, zizohindurirwa ikibanza zungurizwe muri site ya Musenyi iri mu ntara ya Rutana mu ntumbero yo kubahiriza amategeko mpuzamakungu Burundi bwagize ko igikumu. Naho
biruko abari mu kibanza begeranirijwemo imakombe muri komine Rumonge y'intara ya Rumonge basaba kungururizwa mu ikambi y'impunzi. Abegeranirijwe mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke ntiberekwa kujanwa aho bateguriwe mu ntara za Mwaro na Rutana. Basaba kugumizwa mu Cibitoke mu kurindira ko umutekano ugaruka mu buseruko bw'igihugu cabo, nk'uko no mukenyezi yahunze abivuga. Agira ati mtu mwenye anapenda na mwenye hapendi bako banamunyangula. Yaba ushaka canke udashaka bashaka kuburiza amakamyo kugira ngo babatware ku nguvu mu Rutana. Ibyo ntibibaho kuko n'abarundi barahungiye iwacu, ariko nta wabatwaye mu ikambi ku nguvu. Nibatureke uwashaka gende, utahashaka bamureke, nibyo dusaba. Na njoo hivyo njoo tunaona. Ubugenzuzi bw'ikigo kijejwe kwakira impunzi mu Burundi OMUPRA co kimwe n'uhagarariye ishami rya ONU rijejwe impunzi mu Burundi bubicishije ku bakozi babo bakorera hashikiye izo mpunzi, nta byinshi bashima kubwira abamenyesha amakuru. Bavuga ariko ko hazofatwa ingingo n'abanduka ku bijanye n'igikorwa co kwandika imyidondoro yabo. Kuva ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa kabiri uno mwaka w'2025 abakongomani bagera ku 1836 nibo bamaze kujanwa mu ikambi y'impunzi y'Imusenyi mu ntara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi. Ni mu gihe abasigaye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bagera ku 43,700. Urakoze Thierry Venda yishimiye. Mu Burundi abaharanira ikamba ry'ubwiza Miss Burundi umwaka 2025 bageze muri kimwe cya kane kirushanwa kirimo abakobwa 65% bari baremerewe guhiganwa, 5 nibo bazagera mu gice cya nyuma kizaba mu kwezi kwa karindwi gutaha. Uzatsinda Miss Burundi 2025 azahembwa amafaranga y'amarundi miliyoni 25 n'imodoka idakoresha lishanshi. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe yavuganye na Rosa Kamariza utegura mu rushanwa Miss Burundi muri iki gihe cy'imyaka 3, amubaza bimwe mu byo baheraho bemerera basabye. Umwe ntibyakunze ko abandanya kubera ko atarakwije ibisabwa. 105 rero nibo bagiye mu audition yabaye itariki 1 n'itariki 2 z'ukwa gatatu, dusigaranamwo 60. Abo 60 rero nibo bari muri quart de finale zatanguye Gitega itariki 8 z'ukwa gatatu nyene. Dusigarana abashika 30 bazogenda muri demi finale, hasubire haba yandi ma elimination ku buryo muri finale hagenda 15. Cyo dusigarana 5 baza gutsindira ubushimwe bwagenewe competition ya Miss Burundi. Ibisabwa ni ivyahe kugira ngo uwo muntu azove ku ntambwe ya mbere ashike ku ya kabiri mugenda muravanamwe gushika muzosigarana abo 5? Ibijanye n'impapuro basaga ubwa mbere na mbere kugira ngo habeho umwidondoro, amafotokopi ya karangamuntu zabo, n'amadiplome yabo, amafoto, passport. Rero ababandanyije n'abashoboye gutanga ibisabwa byose mu ma audition barasubira bakanabapima ko hari byo dupima bijanye no kungene bameze, byaba uburebure aho twavuga yuko bataja munsi y'imetero 1 n'amasantimetero 59, batarenza ibiro 65. Tukavuga yuko baba bafise hagati y'imyaka 18 na 24, ko ashobora kuvuga mu ndimi 4: Kirundi, Igifaransa, Igiswahili, Icongereza. Bakamupima ico no kwita mu mbavu, hari amasantimetero twafatirako. Ivyo byose nibituma umuntu ashobora kugenda araba elimine, ariko kandi bigatuma dushobora kuvuga tuti naho tworonka ihiganwa mpuzamakungu yoshobora gushikamo kuko ibyo basaba abandi nawe arabifise. Ikindi nuko baba bafise projet ishobora kuba implementé mu rurimi rw'Igifaransa mwaka umwe, kugira ngo nibaheze ikiringo cabo c'umwaka umuntu azashobore kuvuga ati bakoze ibingana gutya. Muti hariho amasantimetero ategezwa kuba afise, hariho uburebure ategezwa kuba afise, hariho n'undi mugwi numvise muvugamwo ivyo abafise mu mutwe gushobora kuvuga mu ndimi. Ntawo hava yibaza ati nkumiriwe kwera uko naremwe, ndi mugufa ari ku mutwe ndawufise, nsumva ivyiyumvira abandi. Uyo nawe bica bigenda gute? Arabitahura ko amasantimetero ashobora kumuvana mu kungene yashobora guteza imbere igihugu afashishije mu mutwe gusumba uko yaremwe? Amahiganwa yose arafise ingene aringanijwe. Nimba uyu mwaka twateguye abafise uburebure bungana gutyo, ejo hazoba iyindi competition ifise irindi zina washaka igamije kwegeranya abo bantu bose bafise ubwo burebure. Urabona umuntu w'imetero 1.20 aho uyu n'umwe w'imetero 1.80, abo bantu ushobora kubashira mu higanwa rimwe. Wofu mugira amahiganwa abiri, rimwe ryagenewe abagereranye n'abarebare ugacuga y'abagufi gusa. Biragoye rero yuko wovuga uti uyo muntu niwe ngira ndungike no mu mahiganwa mpuzamakungu. Uzi neza yuko au niveau international umugufi aba metero 1.70.
kuba rero twaramanutse gushika ku metero 159 twari twagerageje. Ku vyerekeye ururimi rw'igiswahili nk'abana bavukiye ruguru hariya anye hagati mu gihugu atari Bujumbura bakura bumva ku gaswahili niki, ubwo rurimi ntirushobora kubabera intambamyi nabo kwinjira muri ayo mahigano? Umuntu avuga rumwe muri izo ndimi zine, ntategereje kuzivuga zose, ni rumwe muri izo ndimi. Ikirundi ni cabo n'abarundi kazi bose, d'office barashobora kuvuga mu Kirundi. Igiswahili naco kubera fundamental yaje bari igiswahili kuva mu mwaka wa 2 umenga, twavuze wumva yorohewe kuvuga umugambi we mu Giswahili nawe uvuge ko turasaba gumva Igiswahili kirumvikana muri East Africa. Hariho n'ibindi bihugu bitandukanye byumva Igiswahili, twavuga tuti ijwi rizoshika kure, abantu bumve ko mu Burundi hari biriko birakogwa. Abavuga mu Congereza bazodufasha kugira ngo mu bihugu anglophone abantu bamenye ati ari higanwa Miss Burundi riko rirakogwa kandi abana bafite biniye. Twavuga ngo umwe wese avuga ururimi ruzodufasha gushikana kure iryo higanwa, rishobore kudandaza iryo shusho ry'u Burundi, aho gwaruka ruhaguruka rukavuga ruti natwe turasho duterera mu terambere ry'igihugu. Ahanini cari ico, kuko nubundi bazogenda guhiganwa n'abandi mu makungu, bisaba rero ko izo ndimi rumwe muri go bashobora kuruvuga. Hama rero igice ca nyuma babandi batanu kizoba itariki ya kangahe muramaze kwimenya? Ego cane 25 zo kwindwi. Ubushimwe butegekanije kuri abo bana babigeme bazoshika mu kwindwi n'ubwahe? Twaravuze yuko Miss Burundi azohabwa ibahasha y'imiliyoni 20 z'amarundi, akaronka imodoka igendeshwa n'umuyaga nkuba n'amapano solar yo kugira ngo bimworohere kuyatsa atarinze gukoresha umuyaga nkuba yarasanzwe akoresha muhiri wabo, akongera akaronka n'akaryo ko kuja mu mahanga agiye kuraba abandi ngene barata ibihugu vyabo. Hariho Visit Oromia izoca imwakira ko yaramuteguriye programme niyo muri Ethiopia, bamwereka ingene bagira visibility y'igihugu cabo kugira ngo nawe azoze akore ku Burundi. Madame Rosa Kamariza mujeje mahigano ya Miss Burundi mu kiringo c'imyaka 3 guhera uno mwaka gushika iyo myaka 3 izohere kujuru rya Amerika, turashimire cyane kuri kano kanya muduhaye. Murakoze cyane mwandane mugira ibihe vyiza. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI rwataye muri yombi Rodrigo Duterte wahoze ari umukuru w'igihugu cya Philippines, rumukurikiranyeho ibyaha byibasiye inyoko muntu Thomas Kamerinde. Polisi ya Philippines yafashe Duterte ku buryo butunguranye kuri uyu wa kabiri nijoro mu gicuku ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'Manille, umurwa mukuru. Yaravuye mu rugendo rugufi yarimo mu mahanga, yahamufungiye umwanya muto, ubundi imwuriza indege imujyana i La Haye mu Buholandi imushyikiriza CPI. Polisi ya Philippines yabikoze bisabwe na polisi mpuzamahanga Interpol mu izina rya CPI, nk'uko perezida wa Philippines Ferdinand Marcos yabitangaje kuri televiziyo. It's a request to the Philippine government from Interpol. Interpol yasabye guverinoma ya Philippines gushyira mu bikorwa impapuro zo kumuta muri yombi. Ntitwabikoze kugira ngo dufashe CPI, twamufashe gusa kubera ko Interpol yabidusabye. We comply with our commitments to Interpol. Izi mpapuro zo guta muri yombi Duterte President Marcos avuga ni iza CPI. Abacamanza b'uru rukiko bazishyizeho umukono ku itariki ya 7 y'uku kwezi kwa gatatu, ariko ziguma mu ibanga. CPI yazishyize hanze kuri uyu wa kabiri. Imukurikiranyeho ibyaha byibasiye inyoko muntu byabaye igihe yari umukuru w'igihugu mu ntambara yagabye ku mitwe y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge yari yarayogoje Philippines. Rodrigo Duterte yabaye perezida wa Philippines imyaka 6 kuva mu 2016 kugera mu 2022. Guverinoma ya Philippines ivuga ko iyi ntambara yahitanye abantu 6,200, ariko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka Amnesty International na Human Rights Watch yo yemeza ko uyu mubare ari muto cyane. CPI nayo ivuga ko byibura abantu 30,000 bishwe muri iyi ntambara, ari n'aba baharanira uburenganzira bwa muntu bose bahuriza ko abenshi mu bishwe bari indakemwa z'abakene cyangwa se banyakamwe batari bafite aho bahuriye n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Nibyo CPI yagize ibyaha byibasiye inyoko muntu, ikarega Duterte ko yari umutware w'umutwe w'abicanyi. Akimara gufatwa, Duterte w'imyaka hafi 80 y'amavuko yasabye ko bamusobanurira impamvu. Nimunyereke ishingiro ryemewe n'amategeko ryo kuba ndi hano.
sinahageze ku bushake bwanjye ahubwo n'ubw'undi muntu. Rodrigo Duterte abaye umutegetsi wa mbere ukomoka muri Aziya ugiye muri CPI. CPI ishinzwe gukurikirana ibyaha bya jenoside, ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyokomuntu n'ibyaha byo kuvogera ubusugire, ubwigenge n'ubutaka bw'ikindi gihugu hakoreshejwe ingufu za gisirikare n'ikindi gihugu. Kuva ishinzwe mu 2002 kugeza ubu, CPI ikora nketi ku migabane yose y'isi. Imaze kwakira amadosiye yose hamwe 32, yatanze impapuro zo guta muri yombi abantu byibura 60. CPI yahamije ibyaha abantu 11 barimo Germain Katanga, Thomas Lubanga na Bosco Ntaganda bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Katanga yahoze ari commandant w'umutwe w'inyeshyamba witwa Force de Résistance Patriotique en Ituri. CPI yamukatiye igifungo cy'imyaka 12. CPI yakatiye Thomas Lubanga gufungwa imyaka 14. Lubanga yari umukuru w'umutwe w'inyeshyamba witwa Union des Patriotes Congolais, Force Patriotique pour la Libération du Congo. Bosco Ntaganda yakatiwe gufungwa imyaka 30, yahoze ari umugaba mukuru wungirije w'izi nyeshyamba za Force Patriotique pour la Libération du Congo za Lubanga. Naho Umuganda Dominique Ongwen wahoze ari commandant mu nyeshyamba za LRA yakatiwe igifungo cy'imyaka 25. Mu bo CPI yaburanishije bane babaye abere, barimo Jean-Pierre Bemba wigeze kuba vice president wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere yaho yari umuyobozi mukuru w'inyeshyamba za Mouvement de Libération du Congo. Muri iki gihe Bemba ni ministri w'intebe wungirije akaba na ministri w'ubwikorezi muri gouvernement ya president Felix Tshisekedi. Usibye Bemba, abandi batatu bahanaguweho ibyaha ni Laurent Gbagbo wari umukuru w'igihugu cya Côte d'Ivoire, Charles Blegude wari umwe mu baministre be na Mathieu Ngujolo wari umukuru w'umutwe w'inyeshyamba wa Front des Nationalistes et Intégrationnistes muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abandi bantu bane baracyaburana. CPI yahagaritse gukurikirana kandi abandi 7 ku mpamvu zitandukanye zirimo kubura ibimenyetso bifatika cyangwa se urupfu. Muri bo twavuga Uhuru Kenyatta wabaye umukuru w'igihugu cya Kenya na William Ruto wamusimbuye ku butegetsi, Simone Gbagbo wari umugore wa Laurent Gbagbo na Calixte Mbarushimana wari umukuru w'umutwe wa FDLR, Force Démocratique pour la Libération du Rwanda. CPI iracyashakisha abandi bantu 31 barimo President Vladimir Putin w'Uburusiya, Ministri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu, Omar Bashir wahoze ari umukuru w'igihugu cya Sudani, Saif al-Islam Gaddafi umuhungu wa Colonel Muammar Gaddafi wari umukuru w'ikirenga wa Libya, na Joseph Kony umukuru wa LRA yo muri Uganda. Umunyarwanda Sylvestre Mudacumura wari umugaba mukuru w'umutwe wa gisirikare w'inyeshyamba za FDLR nawe aracyari ku rutonde rw'abo CPI ishakisha, nyamara ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangaje ko zamwishe mu 2019. Izi ni ingero zimwe z'imanza za CPI. Hagati aho ariko twibukiranye ko CPI yafunguye anketi no ku Burundi mu 2017, ariko kugeza ubu ntiyigeze itangaza aho zigeze. Urakoze Tuma Kamilindi. Ni hano dusoreje aya makuru yiwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: kora ndebe irutavuga numve. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.